Icyubahiro rikirakora ngo twaje kwiriba twaje kuvoma ududubiza amazi ne twivomere. Haleluya. Amashimeshi kumaracu ikadudubiza. Uno munsi rero turiko turasa n'abasozera. Ijambo ryatuzanye y'ufatiro ijambo riri mu gitabo ca kabiri byo ku ngoma igice ca 30 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17 byari bijanye n'amasengesho y'umuhezagiro. Umuhezagiro w'Imana, guhezagira Imana, guhezagira igihugu, guhezagira abarundi, guhezagira abagumyabanga, guhezagira ibyo dufise mu Burundi, guhezagira abavyeyi bacu, guhezagira abana bacu abuzo no buzukuruza bari imbere kugira ngo tugire urugendo rwiza. Tuje gusozera rero, turacari muri andinganizo yo gusenga duhezagira, ariko ijambo Imana yampaye kugira dusozerere ko ri muri Yosuwa ko niwe tugeze ko kino gihe. Yosuwa igice ca 22 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 8 badusomere hama cyo twumva ico Imana dutekereye muri ano masengesho twatumaze mu minsi 3. Kaze. Yosuwa igice ca 22 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 8. Yosuwa asezera abahawe amatongo hakurya ya Yorodani. Yosuwa asezera abahawe amatongo hakurya ya Yorodani mu matora.
hari amatongo. Maze Yosuwa ahamagaza abareyubeni, abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase, arababarira ibyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabageze byose mwarabishikije, kandi nanje mwaranyumviye mu byo nabageze byose. Dukomera amashimara yacu. Ijambo ry'Imana ry'umuhezagiro, umuhezagiro naje niko nanezerwa, ndabashimira yuko mwamfashe amaboko mu myaka 15 tugiye gusozera, mwarangaburukiye, baramfata mu mugongo, nibyo nanje ndiko ndashimira Imana hano, ndiko ndabahezagira kugira ngo mwumve neza yuko muri kuno gusozera turasozera dushima ukuntu mwadufashe mu mugongo, mwaradusengeye, abandi barafata mu mugongo mu bikorwa, mu nzego zitandukanye, mu bisata bitandukanye, nta n'umwe atagize icyo adufasha, n'uwatugoye yaradufashije. Turabashimiye cyane. Ikindi, igihe cyose mwamaze ntaho mwahemukiye bagenzi banyu. Igihe cyose mwamaze kino kiringo tugiye gusozera, nta wahemukiye mugenzi we. Uyu mwaka kino kiringo tugiye gusozera c'Imana, turabakengurukiye cyane. Imana kandi yanezerewe yuko atabahemukiye umugambwe CNDD-FDD, ntabahemukiye igihugu. Bikomera amashi. Imana yanezerewe cyane. No kugeza n'ubu. Ariko mwitondeye icyagezwe cy'Uhoraho Imana yanyu. Ariko mwitondeye icyagezwe ko tuzokwama tuyigendanira kugeza uno munsi amateka ahindutse, dufashe ryabo twashira hajya. Hari ikintu gihambaye cyane, tubona yuko abagumya banga guhera ico gihe twafashe ingendo ko matwiyegereza Imana, na cyane buri munsi wa kane usozera ukwezi mu ntara zose, makomine yose, no mu rwego rw'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD. Ibi byerekana ko twahisemo kugendanira Imana, ntabwo twahemutse. Mwikomera amashi. Imana yarabinezerewe cyane. None Uhoraho Imana yanyu amaze guha impore bagenzi banyu. None Uhoraho Imana yanyu, ari Imana yacu, imaze guha impore bagenzi bacu barengutse, bagira batangure kuturongora. Mwakira impore y'Imana barongozi bashasha. Mwakire impore y'Imana barongozi bashasha. Impore y'Imana ni ikintu gihambaye cyane, kuko impore irengeye amahoro, ikarengera n'umutekano. Impore ntagakakaza impande zose. Byo niganuke ridasanzwe ku ndongozi shasha Imana yarayitugabiye. Nk'uko yabasezeraniye. Nuko rero nimwisubirire iwanyu. Gatumba. Mu gihugu mwahawe kw'itongo. Mu gihugu mwarose kw'itongo. Icyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabahaye hakurya ya Yorodani. N'amajoro yatakaye yagarutse. Hari amajoro yatujanye yagarutse. Twarose umwimbu yongereye gusumba twarose muri kahise. Mugabo muzogira umwete cyane. Mugabo muze mugira umwete cyane wo kwitondera ibyagezwe n'amabwirizwa. Wo kwitondera bya bintu Imana dusaba, mwe twasezerana n'ibyo dusaba. Umwete. Ivyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabageze ati: Mukunda Uhoraho Imana yanyu. Mukunda Imana. Mugendera mu nzira zayo zose. Mugendere mu nzira zayo zose. Mwitondere ibyagezwe byayo. Mwitondere ibyagezwe byayo.
mwifatanye nayo ubutakivana, mwifatane nayo ubutakivana, muyisabe muyihereje ko imitima yose, tuyisabe n'imitima yacu yose iriteguye. Imana iriteguye iyo ndinganizo iriko iradusaba, nitwayihagararamo Imana iriteguye kudukora ibihambaye. n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubugingo bwanyu bwose ntagire icyo mwisigariza ku Mana, kuko yatukora ibihambaye n'ibikomeye, natwe reka tuyegurire tube inyegu y'Imana muri byose. Biratandukanye n'amadini. Abagumya banga mwiyegurire Imana burundu, biratandukanye n'amadini. Rugumya banga ku gatwe kiwe yiyegurire Imana. Nuko Yosuwa arabahezagira, nuko Yosuwa arabahezagira, yaduhezagiye. Yavenga yaduhezagiye. Kubera Imana yacu. Yaduhezagiye. Imisi 3 muhezagiye baduhaye. Yadupangiye. Yaduhezagiye. Arabasezera avenga anye bashimira, baritahira twitara mukanya twitahira. Ariko igice kimwe cy'umuryango wa Manase, Mose yari yarabahaye itongo ryabo i Bashani. Ikindi gice Yosuwa niwe yabahaye mu biwabo hakuno ya Yorodani mu burengero. Kandi Yosuwa akiriko arabasezera ngo basubire iwabo, ariko basezera ngo basubire iwabo, arabahezagira, arababwira ati nimwisubirire iwanyu, mwisehurire itunga ryinshi, bugira gute? Mwisehurire itunga ryinshi, itunga ryinshi iraje, Imana yarisesekaje. Genda musehurure kuko harageze umugisha w'Imana, uhezagiro w'Imana uraje. Yego avyaheze muragiye, genda mutuzanire umugisha n'umuhezagiro vyose utwere imihora. N'inka nyinshi za zindi zose tashoboye mutavuze namuca muzizana. Mwe ntanga mwavuze mugazi rimo tuzozibaka. Ibitungwa byose muzotuzanira. Mujani feza mwinize amafaranga menshi muri Oberi, ubutunzi bwiyongere. Inzahabu zose za zindi zose no cibitoke mu Muyinga hose mwegeranye. Imiringa yose hari yanye mu cibitoke bariko barayimba. Butari bwacu bwose ni mwebwe mugiye kubwimba. Twe twagize ubushakashatsi twarahejeje, amapura yose tuzobaha ibyo twaza inzaha yose twarahejeje, byose ubushakashatsi twarahejeje, uca tubahereza muco mucukura muyaga ngo bakujye kuboneka nta ngorane. Ivyuma n'impuzu nyinshi cyane, amahinguro y'impuzu mugende mushinge n'ivyuma. Watu wakaranguriye amasuka hanze, nimwe muziye kudukora amasuka, amakinga bayakore mutuzanire. Nishingega zirakenewe. Kono rushinge dutegwa ruva hanze bakora akamara hanze. Mugabangane na bagenzi banyu usabikanya. Iminyago y'abansi banyu, Imana iduhaye iby'iwacu n'iminyago y'abansi bari baratunyaze. Ubigarukane byose, bigaruke byose. Hari ibyo batunyaze biza kugaruka. Zanka zose amajana 140 igihe cy'igikoroni zizogaruka zose, kandi zaragwiriye cyane. Nibazi dusubiza uburundi cyangwa zibiri cyangwa zitatu. Ubu n'amahoro.
aha twahejeje. twahejeje bagiye tubera umugisha mwabyumvise. Shibura ko mwubake kandi mugavye, kuko ako karyoshe n'abansi baragashaka. Mugabo tuvanye nga impore y'Imana, tuvanye nga impore y'Imana, nta mwasa azosubira kudukorera mu isahani yacu, tuzomugaburira. Ama rero ariko tumuhaye bongozi twakorana muzima babera umugisha, murafise uburambe, muzima babere abahanuzi, amirukiro, mubereke inzira iguma n'idahuma, kugira ngo mubabere koko abahanuzi, mubabe hafi. Niwo muhezagiro. Uyu muhezagiro kujya niyemeje kuzoshigikira umukuru w'igimushasha twari twitoreye, nibyo nanje ndabasavye mwebwe twakoranye, muze mube hafi abo bose muri ku rugero mwakoranye, kugira ngo urunani ruve hejuru rushike hariya ku mitumba. Uwotwara umutumba adatowe adashigikirwa atowe mushasha, ibyo tubasavye. Buramatari atasubiye gutorwa, atasubiye kugenwa, azashigikire buramatari mushasha ku ngazi zose kuva hasi gushika hejuru, n'abashinga amateka uko nyene. Muze mubikore n'umutima bikunze, mutazobikora umutima bikunze, hano hantu bazomwagiriza, bazogira ingorane. Ndabashimira rero yuko ico Imana yashatse dukora turagisozereye, tugatuje gusenga, dusengera ibendera ry'Uburundi hamwe n'umugambi wacu. Dukomere bashimira Imana yacu kuko umuhezagiro duhezagije mugarunuka, duhezagije indongozi shasha n'imigambi ivuye ku Mana ishigikiwe n'Imana, kugira ngo dushikane kwine ntambuko nziza cane.